kubasha n'ikintu ca mbere conona canke gisambura. Kumbura bitubwiye nawe byaramushikiye Birashoboka. Nk'abakobwa nk'uko bari bahejeje kubivuga mu kanya gaheze, ugasanga umukobwa akundana n'abahungu batatu, wewe bavuze bake, hariho uwonzi uramaze gukwiza 10 wewe. Oya si jewe gusa hari uwo narinze yafise abahungu indwi. Arabashobora bose ni umuhinga abahungu ndwi rero bose yarababesha gusa nyene muri ko muraguka amazi ati none muraba nyene basi uvuga ati wemera canke ukunda gusumvya abandi n'uyowe arakugirira liste kubwira ewana uwa mbere je kweri n'uyu kamaza nakawewe oya afete yabemeye kubera kusanga ari ibintu bitesa. Iyo umuntu atari mu rukundo ni kiye kinahomba atari mu rukundo bon afete nyene ucumenyera kwibanako mugani wa wundi tikwigwanako umva nta muntu amenya ko wabikoraye neza wiriwe neza nta ubikubatse mu gihe uri mu rukundo kameme abavyeyi barakubaza biravana n'abavyeyi abaribo dufate nk'umuvyeyi azinduka aja kurondera y'ubufu arumva kukubaza ni kiye kintu uzohora ukorera umugabo wawe avuye ku kazi. Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Halo, reka nongere kuramutsa abakunzi bacu muri Igozani TV. Nkuko mubibona ni radio agarutse ku yindi ncuro. Uno munsi rero turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Nkuko twabibasezeraniye tugiye kuza turazana bamwe mu bakunzi ba Igozani TV kugira ngo tuganire ku bintu kanaka bigezweho uno munsi muri iki gihe. Rero uyu munsi ndafite umutumire adasanzwe, simfundurura utugozi tw'inkweto ziwe araja kutwibwira. Reka ndamwakire kumbura turamutse aramutse n'abakunzi ba Igozani TV. Welcome. Murakoze cyane. Murakoze nanje kumikaze muri Igozani TV. Naje ndabashimiye. So warumbajije kukijanye n'amazina yanje. Amazina yanje nitwa Bera. Nkuko bavuze nkaba mvuka nganye ni Gitega. Kukijanye n'ico nkora naho nkaba ndi umuetudiante nkaba niga university. Tumenyere abana bo mu gisagara izisaha baba baryamye canke baba baruhutse canke muhira bakababuza gutembera, ariko turagushima ingene wigoye ukitabona ubutumire bwacu. Watubwiye ngo usanzwe uri umunyeshuri, wiga ibiki? Wiga muri fondamentale, wiga muri université, wiga muri primaire, bimeze gute? Muri maternelle siniga ekofo canke maternelle nkuko narimejeje kubivuga ndi umuetudiante niga université nkaba niga faculté ya soins infirmiers. Numva urakuze uri umudemoiselle. Merci rero imbere yuko tuja mu byatumye dutangura kiganiro canke tugira kiganiro turafise byinshi tuja kuvugana. Nashaka ndakubaze Bera arubatse canke Bera no bimeze gute? Oya Bera ntiyubatse ariko ari en couple. Kwico kibazo numva ata muco hagije nshobora kuguha afete kubera ko no musi ndashobora kuvuga ko ndi en couple mais ejo gacusanga sindi en couple cyangwa no musi ngashobora uzurahindagura rero ibintu birahinduka cyangwa no musi ngakubwira ko nari en couple ejo gasanga ndi en couple. None dufate ko no musi uri en couple ariko ejo utazo buri en couple canke dufate ko utari en couple ariko ejo uzo buri en couple? Kuri ico nakubwiye nta muco fadika ashobora kuguha. Reka ntaco tugushimire, bavuga ngo gifite intango cyose gifitanye iherezo. Kumbure naho no musi utari kura bitubwira ejo tuzovyimenyera. Bishobotse urashobora kubimenya nta kibazo. So Bera afise imyaka ingahe? Ahora nkonye mu mico ya kera
avuga ngo nta mukobwa yivuga imyaka. oya ni imyaka arayivuga ahubwo areka kwivuga izina Oya ubu rero umukobwa yavuga izina gusa ntavuga imyaka. numva biriko biraza kameme ni evolution kera ntivuga n'izina ariko no musi arivuga izina. Rero ashaka ndakubaze wifuza gukora iki inyuma yo kurangiza amashuri yawe? Icyo nifuza gukora nababwiye ko ndiko ndiga Suez Infirmier. Apari ya Suez Infirmier ndakunda akazi k'ubujournaliste cyane gose. Wiga ivyo kuvura ku batabizi, wiga ivyo kuvura ariko kandi ukaba wifuza kuba umumenyesha amakuru. Wumva ivyo bintu birajanye? Birajanye kubera ko mu buzima busanzwe nubwo umuntu ariko yiga ibintu vyo kuvura afete hariho kwiyumva namwe n'abantu, kumenya kuyagisha abantu ya ibintu nk'ivyo. Mugiye kuri ako kazi mba niyumva namwe n'abantu nkamenya kuyagisha kamwe murumva no journaliste birashoboka. Dufate rero none ni ikihe kintu uriko urakora kugira ngo kumbure inyuma y'amashure uzoshobore kuba mu journaliste wifuza? Ikintu ndiko ndakora ndakunda cyane aba journaliste. Ndafise kandi n'abajama benshi ba journaliste mwico gihe ndiko ndabiyegereza kugira nanje bafundishe. Wambwira nk'aba journaliste babiri canke batatu ari abagenzi bawe? Aba journaliste Neri promoter umusatirizi kwa tamunsi ni muri Egozen TV. Oui, narajwa promoter. Wow, n'abandi niwe ndavuga. Ushobora gusanga uzitwega twenyene? Oya si mwebwe mwenyene. Rero uti nyuma y'amashure yawe wifuza kuba umenyesha amakuru, none ko wagiye kwiga ibintu bitandukanye n'ibyo wifuza kuba, wabihisemwo gute, byagenze gute? Merci kuri ico kibazo. Kubera ko je nkiri mutoyi narakunda cyane abaganga. Hama maze kuba nkunda abaganga papa wanje duhadutera inkuru. Papa rero ahorambwira ukuntu twagiye kwa muganga. Mbona umuganga urabona kujya kuntu wambaye blouse nari mfise 4 nguco nakoze namubwiye ati papa nani ndifuza kuba nkurya. Rero imana inzira zayo urazi ko ari nyinshi nisanze niga Suez Infirmier mais apari nayiko ntegekanya kwiga journalisme. Uti rero naho bitakunze ko wiga journalisme birashobora gukunda ukazo mu journaliste. Nivyo uhaje bizokunda. Merci. Rero kimwe mu byatumye ndagutuma ko uno munsi ndagomba ko tuganira kuri deba ni ndende cyane. Nibaza ko tutoyivuga ubunyene ngo tuyimare ariko turavuga mu ncamake. Tuko turabona uno munsi urabona ko abantu benshi bafite inkomezi zo gukora ibintu kanaka n'abajene, ariko kandi abajene bagenda barahura n'ibibazo kanaka bitandukanye, tutirengagije ikibazo cyo kuja mu rukundo. Mbega uri kuraraba ni kihe kintu cyo bagituma amakouple menshi asambuka, canke ni kihe kintu cyo bagituma abajene bareka gushika ku ntumbero zabo mu buzima bwawe? Murakoze cyane. Ama kuri iyo deba waruvuze arambajije ikintu gituma abajene badashika ku ntumbero zabo. Namaze kwinjizamo ko harimo kuba en couple canke gukundana n'abantu kanaka. Mbega hoho ubwo uko ni kubibona canke nashikuje? Oya niko biri no washikuje. Afete ikibazo kihari ubu abajene baja en couple novuga ko batamanje kwimagina. Afete par exemple nk'abakobwa benshi baja en couple batamanje kwiyumvira eske ibintu ngiyemwo gute. Abakobwa benshi biki gihe bashitugwa n'amaronko. Ukabona bwa motive bakudavuga arafise inoti, n'umuhensamu, n'umuoci yambara bien. Gacu usanga bagiye mu rukundo ata vision bafise ata n'intumbero. Afite bakajayo bivanye n'ukuntu babonye uwo muntu canke kuvyo bamushakako. None ushatse kutubwira ko utari mu rukundo?
nkuko nabikubwiye ubu nyene nta muco ushobora kuguha. So reka tugushimire none umunsi wa mbere wahebana n'umuhungu wifashe gute? Umunsi wa mbere nyene biba bigoye kwakira gusa nyene urarya umutima amenyo ukavyakira. Haciye igihe kingana gute? Umunsi haciye deza. Ngo haraciye deza bamuhevye Bella. None igihe wari mu rukundo canke kubwo gutandukana n'uwo muntu mwari kumwe mu rukundo, ni kihe kintu ubona woba warahomvye canke ni kihe kintu woba warungutse ku bijanye n'intumbero zawe zo mu buzima canke ku bijanye n'ahantu wifuza gushika mu buzima bwawe? Bo afete kuri ico nyamukuru sinovuga ko hari ikintu nahomvye kanini, gusa nyene muri ico gihe narumva ko hari ico nahomvye. Afete urabibona ubuze umuntu mwari mukundanye mumenyeranye deja biba bigoye kwakira. Hari ico byanyigishije kinini, niyo mpamvu ntaregreta, nawe ne yampaye isomo. Bavuga ngo mu buzima ikitakubereye umuntu atakubereye umwigisha akubera umugisha. Rero kimwe novuga muri ivyo ndakunganiye, iyo umuntu kanaka agiye canke avuye mu buzima bwacu ntidukwiye guhangayika kubera ko donc ico aba yarateguye Imana iba yarateguye canke ico aba yarakwiye kukumarira kiba giheze entre yo kuba umwigisha canke entre yo kuba umugisha. None ndashaka ongirira akantu kamwe ku bantu bari mu rukundo canke ku bantu bariko barimvira kuja mu rukundo. Nababwira courage, ni vyiza biratesa mu gihe nyene uba wahuye n'umuntu muvyumva kumwe, kandi bikajyana mu gihe uba wahuye n'umuntu mutavyumva kumwe. Hari umuntu aherutse kuvuga ngo hariho abakobwa bamwe bagira amahirwe mu buzima iyo barose abahungu bakundana bakaba arabo nyene bagira ko baba abafasha babo canke abashinga ntahe babo. Ngo ariko hariho abandi bamwe ngo baba bari muri Egiputa muri Egypt, bakabanza gukundana n'urubyaro rwa Farawo rwose gushika Imana irungike Mose aze gutabara ubwoko bw'Imana. None wobwira akahe kajambo abo bakobwa canke abantu bari mu nkundo bakiri muri izo nkundo zo mu rubyaro rwa Farawo? Ico nababwira bihangane barindire Mose nyene, nta mvura idahita. Yes. Nta kindi kintu wobwira abajene bari mu rukundo? Nobabwira nkuko nabivuze, nababwira courage kandi bakomeze kuvyitwaramwo neza, usanga ari ibintu bitesa. Iyo umuntu atari mu rukundo ni kihe kintu ahomba? Atari mu rukundo afete nyene ucumenyera kwibanako. Mugani wa wundi ti kwigwanako. Umva nta muntu amenya ko waraye neza wiriwe neza, ntawe ubikubatse. Mu gihe uri mu rukundo kameme abavyeyi barakubatse. Biravana n'abavyeyi abaribo. Dufate nk'umuvyeyi azinduka aja kurondera y'ubufu, arumva kukubaza ko waraye neza cyangwa utaraye neza, hari igihe agusiga ukiryamye. Ivyo urumva umwanya wo kukubaza ko waraye neza aba ariko apambana n'ivyo uza gufungura, umwanya ntuboneka. None ni kihe kintu uzokorera umugabo wawe yatasha avuye ku kazi? Avuye ku kazi dufate par exemple atahanye isasha, umva premièrement no kumwakira, hama nkamwakira nawe mwasumye. Wabajije kimwe uzomwakira noneho unyishuye bibiri urasororeye kimwe? Nagusororeye kimwe. Sawa. Ni kihe kintu wumva wowe umugabo wawe canke umukunzi wawe gukorera kikagutusha kikagukorako? Kikankorako ciza kikakunezereza basi. Yo kugurira za modoka zigezweho mbega zitwa mwiki, yo kugurira akaduga, yo gusohokana, yogira ndakunda surprise cyane. Surprise nubwo yoba ari ntoyi canke ya make, gusa nyene surprise. Ego tumaze igihe kandi tubona abajene
hari ibintu bagira byo kuja mu ma eglise ugasanga umwana abavyeyi biwe basengera muri eglise kanaka kumbure ni nk'abakatolika canke basengera nko muri methodiste ariko ugasanga umwana yagiye gusengera mu yindi eglise. Ivyo navyo bivuga ko iki ko tubona ko bishobora kuba mu ntambamye zimwe mu rukundo, ugasanga abantu barapfa mu ma eglise basengeramwo, kumbure bakundanye basengera hamwe ariko umukobwa canke umuhungu kubera impamvu kanaka tutazi agahitamo guhindura eglise. Muri ico gihe ko bimaze igihe bikunda gusambura amakouple menshi, wewe wumva wo bivuga kwiki? Bon, kuri ico afite nta birebire no kivuga ko gusa umuntu wese arafise shwa yo kuja gusengera ahantu ashaka canke yiyumvamo. Kimba abavyeyi baraba katolike umwana agaca yigira nko mu protesta nibaza ko wamureka. Undi yavuze ati Kimba urabona bavuga ati kuja mwijuru umwe wese azokwijana. Umwana rero muhe liberté totale aje gusengera ashaka. Umuvyeyi amana ikibabagwe c'umwana arashobora kuba yiyumvira ati kumbura umwana agiye ahantu tutari kumwe canke ntamubona canke ntazi ibintu kanaka ariko aragaburirwa, arashobora kumererwa nabi canke arashobora guhabwa ibimwica. Ni ukuvuga je nibaza ko abavyeyi ngiye ku ruhande rwabo bashobora kuba ari kubera ko bafitiye impuhwe umwana bakumva gutandukana canke ko aja ahandi vyo mubera ikibazo. Muri ico gihe umuvyeyi wo muhanura iki, umwana nawe wo muhanura iki. Ariko kandi ngarutse ku ruhande rw'umwana, n'umwana nawe arashobora kuba hari ikintu kanaka yakurikiye ciza canke kibi. Ndagomba umpanurire ujya mukobwa canke ujya muhungu agiye gusengera muri eglise itandukanye niyo abavyeyi basengeramo canke itandukanye niyo umukunzi wiwe asengeramo. Bo mu gihe uri umwana ukaja gusengera muri eglise abavyeyi badasengeramo, premièrement il faut que werekane imico myiza kugira ngo abavyeyi bavuga ati ego umwana yaragiye gusengera ahandi na comportement mbi ariko arazana afite mu gihe ugiye gusengera aho handi bagaca babona utanguye kuzana comportement abandi bavuga ati zabarara. Barashobora kugira amakenga, yego barashobora kugira amakenga, uravuga ati urya mwana ibintu yagiyemwo nimba ari batanguye kuzana harya ahantu sivyo uko nuko. N'abavyeyi nabo babonye umwana agiye gusengera ahantu nibamuhe liberté. Ego umwana ashobora kubandanya umuswiva gusa ntumubuze liberté yiwe mu gihe ubona afite imico myiza kandi akaba akunda no gusenga, mureke umwana mureke vraiment uko abana bose ntiboca bagendera kuri religion y'abavyeyi. Navuze ku mpande zibiri, hariho ku bavyeyi no ku mukunzi canke mu rukundo. Nk'ubu umufiance wawe canke umukunzi wawe hamwe yoba agiye gusengera mu yindi eglise itari imwe, wowe vyakira gute? Bon, mu gihe muba muvyumva kumwe aho nibaza ko ari ibintu bisanzwe kubera ko mu gihe tuba dusenga Imana imwe urumva aho nta bintu vy'amabrado fere biba bikenewe. So umusi Bella yaraba filime ya mbere canke video ya mbere yiyumvisemwo gute canke niyihe video canke filime Bella yakunze kuruta izindi zose? Filime ndibuka nkiri umwana nakunda kuraba filime. Sasa muhira nta televiziyo yari ihari kiramvuge sorite zanje ama rero tukiri abana mama yabagiye ku kazi katubwira abana muze gukora ibi na biriya abana imirimo nyene yo muhira, natwe twahengera kuye ikirenge mugaca musimba urupangu twaba tugiye are filime yaryoshe twasanga twiriweyo akarinda garuka mucibere kuri filime ariyo turi navya bindi tutabikoze. Rero mama yaraza ahantu yamaturonderera minsi yose yavuga ati aha abana ko bagiye bari ngaha twaza tumubona azanye inkoni urumva umwe wese yatungwa nayo ameze. Rero we yagutangiriye ukabona ntufise aho uje yaragukubita kweri kandi ntiyaraba ko ari mu bantu. Oya, so kwico warumbajije rero kijanye na filime nakunze nkiri umwana, filime mbere natanga kuraba yari kirya gihinde nako ndakora agasobanuye. Yes, none filime ya mbere wibuka waravye ni ikihe kintu yakwigishije yari ivuga ku biki?
filime ya mbere naravye umunsi ndibuka naravye filime zibiri yakuryoheye kuruta iyindi canke yakwigishije kuruta iyindi ni yari ivuga ku biki yakwigishije iki yanyigishije yari irya nyarwanda twamarira y'urukundo yaranyigishije ukuntu nyine abavyeyi baza barafata gamukobwa nabi bon sinokwirirwa ndabivuga ngira nawe uramaze kuyiraba yes none vyakwigishije iki canke niyihe ngingo wafashe kubwo kubona iyo filime canke iyo video bon irya filime yanyigishije icambere kutinuba umuntu canke kudafata nabi umuntu yakwera ko umuntu kumufata nabi usanga ari ibintu bitaboneka neza kandi bibabaje iryo niryo somo rya mbere nakuyemo ego hagati yo kwiba gusambana hamwe no kunywa inzoga ni kihe kintu wotoramo n'ivyo vyose ntaco notoramo kuko nta nico nkora urumva kwiba afite nko kwiba urashobora kuja kwiba kubera impamvu kanaka kavuga ati abona hariho nk'imiryango itishoboye kavuga ati kweri tumaze nka 2 jours tudafungura sishobora kubisiporta gaca ugenda nk'udufate ukaja mu murima w'umuntu ego uragiye kwiba gusa urumva nahagufatiyeyo n'izindi ngorane sont des problèmes hagati yo kunywa iyo ugiye mu kabare canke iyo ugiye ahandi hantu canke iyo umugenzi yagutumiye hagati yo kunywa bivanye n'icunwa no gufungura no gutera blague ni kihe kintu ukunda gusumba ibindi ndakunda gutera blague cane ushobora gusanga wowe uri umubeshi kubera abantu bavuga kenshi usanga bavuze ibintu by'ibinyoma oya none ndakubaze wowe nubesha oya Jesse mbeshi oya ntaco mvuze none kuva twavuga niki je nta kintu na kimwe nigeze nshiramo cyo kukubesha aho ni sawa aho usanga wambesha oya sinabesha kameme ndazi ko n'abatumire canke abakunzi bacu bamwe bakuzi yes rero tuko turarangiza nagomba umera impanuro imwe umukobwa ari mu rukundo hari ikintu tutigeze tuvuga ko kumbure ariko kihari ku rugezo rwo hejuru turamenyereye abakobwa baja mu rukundo kubera ko kumbure uwo bari kumwe atari umugabo w'indoto zabo cyangwa atari umuhungu w'indoto zabo bagahitamo kumuvanga ugasanga afise nk'abakunzi nka 3 kuri wewe ni kihe kintu womuhanura bon muri ico gihe uvuze ko uwo bari kumwe atari umugabo w'indoto ziwe none ucuga umuhatiriza ibintu gute icambere co wamukunze ubona atari indoto ziwawe none uba wafosinze kugira uvyinjiremwo kubera iki bon nobahanura ko iyo ngeso atari nziza kuko imagine vraiment umuhungu murakundanye par exemple agukunze uri umwe gusa bagaca asanga akundana n'abahungu 3 imagine vraiment yovyitwaramwo gute ni handi usanga yanagukubise hafi yo kukwica manurira urya mukobwa bo uriya ari nyuma ya kamera ndamuhanure kubiki manurira nimba ari afise abakunzi 3 canke bane okay kandamubwire nawe ne yavyumvise nimba afise abakunzi 3 arabasigaranemo umwe yes canke naho nimba abona atanumwe arimwo ahitemwe kubireka imbere yuko turangiza novuga ngo nta kintu kiryoshe nko kuba kumwe n'umuntu w'indoto zawe mu buzima canke kuba kumwe n'umukunzi ariko kandi nta kintu kibabaje nko kuruhira mu rukundo bisa nko kunyagirirwa aho wugamye umuntu wese Imana yaramuremeye umuntu kanaka canke umukunzi bazobana mu buzima uwo rero kugira ngo umutore birashobora kugora canke birashobora kukorohera mwumvise ko hariho abari muri Egiputa kwa Farao barindiriye Mose aze gutabara ariko mu kurindira ilfo kwiyubaha canke kutiruhisha kugira ngo kubera ko nabivuze urashobora kuruhira mu rukundo canke ukanezererwa mu rukundo donc ico numva novuga ku ba jeune bagenzi bacu ilfo kwiyubaha ilfo kwiyumvira akazoza kawe tumenyere tuvuga ngo sinzi ko je ndimwe ariko dukunda abahungu kumbira bameze ukuntu kanaka bafise amafaranga
ariko ifo kumenya ko natwe mu nguvu zacu dufite ikintu kanaka twokora kugira ngo turonke amafaranga. Novuga ngo dukunde gukora ibikorwa, twiyubahe, twiyumvire imbere hacu, dukunde amashure na cyane cyane. Ikindi nuko twokunda gusenga. Ako kantu niko. Yes, Yeah. twokunda gusenga cyane, hamwe n'Imana byose biragenda neza. Ego. Reka rero nshimire umutumire wacu, ndamusaba agira akajambo abwiye kumbure abakunzi bacu ariko baradukwikirana canke ndazi ko afise byinshi, yavuze ko akunda kuyaga. Sinzi ko ufise inkuru canke nimba ari ikintu wumva utova kuri Egozen TV utavuze, utabwiye abakunzi bacu. Welcome. Murakoze cyane. Hama nanje mu kurangiza reka ndabashimira. Mwampisemwo mukantumira, mukemera ko nza kubana nanyu kuri Egozen TV. Yes. Murakoze cyane. Hama kajambo kanyuma nogenda mbwiye abakunzi ba Egozen TV. Nk'abajene, abajene cyane cyane. Cyane cyane abakobwa canke abahungu. Abajene rega n'ubundi basanzwe ari abakobwa canke abahungu. Yego. Nemza abajene. Nta mukobwa hungu Okay. arimwo. Okay, barabaho mugabo. Nani Oya barihe? bariho. Barihe? Muri Ntawe- ville. ntawe urabona. Ntawe urumva. Oya. Ariho rero ndamukwereka. So, Bya binyoma wabonye ko bitanguriye kuri Egozen Oya. TV. nakubwiye ati uzuzi ndamukwereka. Hama nagira ndabasigire nino jambo impanuro abajene bari mu rukundo. Birinda ububeshi. Kubeshi ni ikintu ca mbere conona canke gisambura. Kumbura bitubwiye nawe byaramushikiye. Birashoboka birashoboka. Nk'abakobwa nkuko wari waje kuvuga mu kanya gaheze, basanga umukobwa kundana n'abahungu batatu. We bavuze baki? Hariho uwonzi. Uramaze gukwiza 10 wewe ngira. Oya. Nubundi. Si jewe. Gusa hari uwo narinzi. Yafise abahungu ndwi. Indwi. Arabashobora bose. Ihi. Numuhinga. Numuhinga. Abahungu ndwi rebo se yarababesha. Gusa nyene muri ko muraguka amazi ati none muraba. Muraba nyene basi uvuga ati wemera. Canke ukunda gusumvya abandi n'uyowe. Arakugirira liste. Kubwira ewana uwa mbere je kweri n'uyu. Kamaza nakawewe oya. Afete yabemeye kubera ko abashaka ko profit. Abakobwa bunge nenda bahanuye. Barakunda amahera. Nagenda yakunda. Nagenda yakunda. Gukunda amahera si bibi. Gusa ari uko yakunda ukarenza. Navuga ko yudasize abandukize. Yakunde buke buke. Atari cyane. Nubwo hoba cyane gusa kizira kurenza. Canke naho ndakunganiye tuyakunde mu nzira nziza muri kwa gukora kwacu. Yes. Abakobwa bo barishizemo ikintu ko nzogya amahera umuhunga mpaye. Mademoiselle ashobora kuyaguha. Gusa la suite uyitege. Kuki nawe utokora. Kuyaguha si bibi. Gusa pana kila kitu keneye. Ubwo n'umusheri wawe shakiki. Nawe ntumugaye cyambere nturi mumye urabona. Kubera ko utokora kugira nawe yaronka. Ibyo ni bwa bunebwe abakobwa baba badashaka kuruha. Gusa umenye ko n'ujya muhungu kugira yaronke. Aba yarusha. Nabo rero ndabahanura ko ari gukora amaboko mu muzu bagakora. Ari bavuga ngo ubuze usanga bugayitse. Akazi ko sikaguha amahera kaba gagayitse gute? Akazi kabi nakadahemba. Yego. Akazi kaguha amahera kaba kagayitse gute? Uragiye kugakora. Dufate utashe 17 byose 30. Ikiyede. Par exemple ikiyede ku munsi nangahe? Nibaza ko ari prix de 5000. Oui. 5000, je pense que 5000 ou bien 6000. Urayakoreye. Cyabimviza amahera winjize par semaine. Agiye kugikora mate uratashe 16h ou bien 16h30. Mademoiselle woze ukitera amazi. Ninda za kumenya ko ari kukiyede. Yes. Nivyo. Abahungu nabo numvangira baguha igiturire. Wowe naberanda. N'abahungu saberanda.
bon gusa nyene uno munsi nashatse gushimikira ku bakobwa. sawa reka nanjye nce nibwirira abahungu. Ego. Musore nshuti yanje mwene data ndazi ko hariho n'abasore bamwe bamwe bakunda abakobwa ku bwa profit kugira ngo kumbure ba profite ibintu kanaka bamutakariza ubuzima mu kubesha. Ego birafise ingaruka mbi, siku wabeshe gusa nawe wabeshe biragufitiye ingaruka mbi. Yeah. Rero twese twikunde cyane ariko kandi dukunde n'abandi bantu cyane, wishire mu kibanza cy'umuntu ibyo ugomba kumukorera, nimba ubona nawe utovyikorera bihebe. Ego. Hariho n'amahungu usanga bafise udusheri nka 10 ugasanga ku munsi ebana aradukoranya twose. Rero nawe wa musore we si vyiza, niko Bera atubwiye. Bon naho atabivuze ndibaza ko ari byo biri mu mutima wiwe. Nika rero turangize ikiganiro cacu, turashimiye mwege mwese mwariko muradukurikirana kuri Egozen TV. Reka ndabibutse ko yari La Joie Promoter canke Munezero. Umunezero wanyu niwo munezero wanje. Rero reka nshimire n'umutumire wacu Bera, reka ndamusabe atwibutse akazina kiwe. Ni Bera nkuko mwari mubivuze nyene ni Bera. Yes. Nanje ndabashimiye. Nongeye kuvuga ko ndabashimiye kuba mwantumiye. Hama nkarangiza nifuriza umunsi mwiza abakunzi ba Egozen TV. Ndababwiye ati babandanye bagira subscribe kuri Egozen TV. Yes. Ababa bataragira subscribe bashire ko like. Yes. Reka nanje ndabashimire cyane cyane, mwakoze kubana nacu. Natwe turabatasha. Ciao ciao. Wow. Egozen TV, Egozen TV, we could cry, oh.